Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza ikigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu kigwa giheruka twarabiye hamwe mu ncamake ivy'uruvyaro rw'abahungu ba Nowa. Twarangije ikiganiro tuvuganye ivy'amamuko ya Aburahamu yakomotse mu ruvyaro rwa Shemu, akaba ari nago rwahavuye ruvukamwo umwami wacu Yesu Kristo. Ubu munsi rero turashishikara inkuru za Aburahamu nk'uko zanditswe mu gitabu c'Itanguriro igihimba ca 12 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 20. Igihimba ca 12 ni igice cugurura igihimba gikuru kigira kabiri muri kino gitabu c'Itanguriro. Uriko urasoma urabona yuko hari vyahindutse, kandi ibintu bica bitangura kugenda buhoro buhoro. Ishimikiro nyamukuru ntirisubira kuba ku bintu umenga bivugwa muri rusange, ariko riba ku bantu. N'abo bantu nabo nyene si bose, ariko ni barya bakuru babaye abahizi mu kwizera. Igitabu c'Itanguriro gishimikira ku bantu 4, abandi nabo bakaboneka mu bindi bitabu vyo muri Bibiliya. Mu bice vya mbere 11 twabonye ibintu 4 bikuru bisa n'ivyegeranye inkuru zose dusomamwo. Ivyo bintu navyo bikaba ari ibi: ukuremwa, ingene icaha caje mw'isi, umwuzure, hamwe n'umunara wa Babeli. Muri ivyo vyose Imana yarerekanye ubukuru bwayo. Imana ntiyigeze ibonekera uwundi muntu n'umwe kugeza ico gihe atari Adamu na Aburahamu. Kuva ku gihimba ca 12 inkuru zivugwa mu gitabu c'Itanguriro zishimikira ku bantu 4 cane cane nk'uko twari tumaze kubivuga. Umwe wese muri abo amaze kuvugwako duca twumva ivy'ihanga rimukomokako iryo ari ryo. Ubwa mbere tubona ivya Aburahamu, uwabaye sekuruza w'abizera. Tukabisanga mu bihimba vyo mu gitabu c'Itanguriro igihimba ca 12 n'ica 13. Uwa kabiri tubonamwo ni Isaka umuhungu wa Aburahamu, tukaba tubisanga mu gihimba ca 24 kugeza ku ca 26 co muri ico gitabu c'Itanguriro. Uwa gatatu ni Yakobo mwene Isaka, tubisanga mu Itanguriro igihimba ca 27 kugeza ku ca 36. Uwa kane nawe ni Yosefu mwene Yakobo, nk'uko tubisanga mu bihimba vya 37 kugeza ku ca 50 muri iki gitabu c'Itanguriro. Abo bahizi uko ari 4 bafise uruhara runini muri Bibiliya ku muntu yogomba gutahura ijambo ry'Imana. Inkuru zabo bose ziri mu gitabu c'Itanguriro. Duhereye ku ntango ya vyose, kuva mu itongo rya Edeni, Kayini niwe yatanguye gukora icaha c'ubwicanyi kivuye ku bwibone bwari mu mutima wiwe. Kayini yababajwe n'uko Imana yansi ishikanwa ryiwe ikemera irya murumuna we Abeli, kugezaho afata ingingo akamwica. Ikindi twokwibuka nuko ubwibone ari bwo caha Satani yaguyemwo. Ubwibone kikaba ari icaha co mu mutima. Mu gihe c'umwuzure icaha cabaye ingaruka y'ukwifuza k'umubiri. Ivyo bakora n'ivyo biyumvira vyose vyari bibi gusa. Ico gihe Imana yateye umwuzure w'amazi ngo ihane isi. Imana yabikoze hageze hakiriho n'umwe w'umwizigirwa ari we Nowa. Iyo Imana irindira ngo izihane isi ku ruvyaro ruzokurikira, nibaza yuko yari gusanga noneho abantu bose ari abo kurandurwa. Eka mbere naho Imana yari yihanganye cane. Ariko naho yabihanganira, abantu bakomeza kuyigarariza n'ukwishishikarira gukora ivyaha. Mu nyuma y'uwo mwuzure
umunara wa Babeli warerekanye ko abantu batababaye cyane kurondera Imana. Inyuma y'ibyabaye ku munara wa Babeli, Imana yaciye ireka kwizigira abantu mu kivunga, ihindukiriza inyonga zayo ku muntu umwe ngo ibe ari we irabiramwo ikizomuvamwo. Uwo muntu yahavuye yamuka ko ihanga rikomeye. Iryo ni ry'Imana yahaye isezerano rikomeye, kandi niryo umukiza wacu Yesu Kristo yavuyemwo. Ubwo nibwo buryo Imana yaciyemwo ngo ihangaze umwana w'umuntu. Aho Imana yatoranya Aburahamu, yatoye umuhizi akomeye mu kwizera. Aburahamu yabaye umuntu akomeye cyane mu buryo bwose. Ni umwe mu bantu babaye barurangiranwa bamaze guca kuri iyi si. Mbega abantu bahambaye twobamenyera kuki? Umuntu ahambaye ategerezwa kuba rurangiranwa. Ndibaza yuko izina rya Aburahamu ryabaye rurangiranwa kurusha n'iry'abakuru b'ibihugu bose tumaze kumva, kurusha mbere na ba bakinyi n'abandi bose twumvise bamenyekana mu buryo budasanzwe. Amadini atatu akomeye kurusha ayandi kuri iyi si yose aravuga ibya Aburahamu. Ayo nayo ni idini ry'Abayuda, idini ry'Abayisilamu hamwe n'iry'Abakristo. Aburahamu rero yabaye rurangiranwa cyane. Ico kikaba ikimenyetso cya mbere cyerekana umuntu ahambaye. Ikindi kiranga umuntu ahambaye ni umutima w'ubutwari, ubugwaneza hamwe n'ubwizigirwa. Ni umuntu witeka. Ubugwaneza bwa Aburahamu bwabonetse aho yasubirana na Loti umuhungu wabo muri Palestina. Yabwiye Loti ngo yihitiremwo intara yomushimisha, ati nanje ndatwara aho uzobushigaje. Mbega wibaza yuko ari bangahe bokora gutyo hageze aho bagabura ibyo batunze by'uwo munsi? Eka no mw'ishengero honyene ibyo bintu biragoye, tutavuze mu byo mw'isi bisanzwe. Aburahamu yerekanye ubugwaneza n'imbere y'abasi biwe, abami b'i Sodomu na Gomora. Ico gihe abo bami baranyaze ibintu n'abantu, harimwo na Loti umuhungu wabo wa Aburahamu. Ariko Aburahamu nawe amaze kubatera akabanesha, yaragarukanye ivyari vyanyazwe gusa n'abantu biwe, ariko aranka kwirigwa araja mu byo kunyaga ngo akore nk'uko abasi biwe bari bakoze, kuko yavuga ati jewe ico mpanze amaso n'Uhoraho Imana yanje. Ikindi kiranga umuntu ahambaye ni ukwizera. Kumbure benshi ntibovyemera, ariko mu bisanzwe umuntu wese ahambaye aba afise imbere yiwe ikintu yizera kidasanzwe. Aburahamu we nico gikuru catumye yemerwa n'Imana. Aburahamu yabonetse ari umuntu arangwa n'ukwizera. Mbere ico tumuzi ko gikuru ni ukwizera Imana. Mw'ikete Pawulo yandikiye Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 3 haravuga ngo Aburahamu yizera Imana maze abiharurwako nk'ukugororoka. Dushishikaye inkuru za Aburahamu rero, dusanga Imana yamwiyeretse inshuro ndwi, kandi uko yamwiyereka kose ikavugana nawe niko ukwizera kwiwe kongerekana. Ariko ntiwihende mugenzi ngo wiyumvire ko Aburahamu yabaye umugororotsi yuzuye ibihe byose. Hari ibihe bine Aburahamu yageragejwe kandi aragwa mu vyaha. Ariko rero nk'uko Petero yabigize, na Aburahamu yaca avyuka akiyuhagira akabandanya kugendana n'Imana. Natwe nivyo bitubereye. Bishitse mugenzi ugasanga waguye mu caha, ikikubereye ni uguhaguruka ukisubiza hamwe n'Imana, ugaca ushishikara urugendo. Reka turabe ibyagiye birashikira Aburahamu rero n'ingene yavyifashemwo. Turabe ingene Aburahamu yahamagawe. Mu mirongo 3 ya mbere y'igihimba ca 12 irimwo isezerano rikomeye ryahawe Aburahamu, mbere ririmwo amasezerano ashika kuri 3. Usanga mbere n'ibindi vyanditswe muri Bibiliya bigenda vyisunga iryo sezerano. Iyo mirongo 3 ivuga ngo Uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so
uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uwuzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Icambere kirimwo muri iryo sezerano ni igihugu. Imana yavuze iti nzokwereka igihugu kandi nzokiguha. Ica kabiri kiri muri iryo sezerano ni hanga canke ubwoko bukomeye. Imana yamubwiye iti nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Mbere yaciye imwemerera iti uwuzoguhezagira nzomuhezagira, uwuzokuvuma nawe ndamuvume. Ica gatatu kiri muri iri sezerano nuko n'abandi bazogira umugisha kubwiwe. Iryo rikaba ari naryo sezerano riramvuye ririmwo ayandi masezerano atatu Imana yahaye Aburahamu. Hari ikibazo rero umuntu yoca yibaza, mbega Imana yarashikije amasezerano yasezeraniye Aburahamu? Ngira ngo sagaseseshwa rumuri mugenzi yuko Imana yamuhinduye ubwoko bukomeye ku isi yose. Ingene Aburahamu yabereye umugisha abo mu isi yose nabyo bibonekera mu mwami wacu Yesu Kristo. Mbere n'ijambo ry'Imana ryadushikiriye riciye kuri Aburahamu. Mu ncamake rero, Imana yarashikije ayo masezerano yose kiretse rijya rivuga ngo nzoguha igihugu. Ico gihugu kugeza n'uwu munsi Abisirayeli baracagerageza kugishikira, ariko ntibarabishobora. Hari abaca bavuga rero ngo ivy'Imana yavuze ntiyabishikije. Mwene data mukundwa uri kuranyumviriza, ivy'Imana yasezeranye kandi vyamaze gushika ni vyinshi cyane. Ivyo yasezeranye navyo bitarashika bizoshika igihe gikwiye gishitse. 2/3 vy'amasezerano y'Imana yarabishikije byose neza. Ariko Imana yavuze yuko itazobareka ngo bashikire ico gihugu niyo batayumvira, kandi ngo bubahirize ivyo yabageze byose. Nukuvuga ngo nibaja kure yayo ntibazoshobora gushikira ico gihugu. Mwene data, uyu munsi baracari kure yayo, nico gituma bariko baragirira ingorane iyo bari. Ivy'Imana yavuze ko izobikora nivyo iriko irakora. Igihe kizoshika aho Imana izosubiza Abisirayeli mu gihugu cabo, kandi igihe Imana izobaha ico gihugu cabo bazogifata cose uko kingana, nayo ubuhoho nta karashoboka. Aho bageze baramaze gufata nk'icicumi c'igihugu Imana yabahaye. Baramaze gushikira ahangana hafi ibirometero kwadarato 30,000, ariko bahawe ibirenga 300,000. Impinga rero iracari ndende, ariko bazoyihabwa nk'uko Imana yavuze, kandi igihe c'Imana nicagera bazoyishikira nta kabuza. Amakungu ntashobora kubatunganiriza ivy'ico gihugu cabo. Ico ni igikorwa c'Imana yonyene. Mwene data, ubanje ukihoza ibivugwa mu binyamakuru n'ahandi, umenye yuko Imana ibona vyose kandi izi ingene ibikora, ikamenya n'igihe gikwiye co kubishitsa, igashitsa ico igomba gushitsa. Vyose ibikora uko igomba. Ico tuzi nuko idahinduka ku masezerano. Ubu naho rero reka turabe ico Aburahamu yakoze kijanye n'ico Imana imubwiye. Ku murongo wa mbere dusoma ngo Uhoraho abarira Aburahamu. Ahandi ijambo ry'Imana riravuga yuko Imana yahamagaye Aburahamu igihe yari muri Uri mu Bukarudaya. Mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa mu gihimba c'indwi umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 haravuga ngo Imana y'icubahiro yiyeretse sogokuruza Aburahamu ari Mezopotamiya ataraja kugerera i Harani. Iramubarira iti va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu uje mu gihugu nzokwereka. Maze ava mu gihugu c'i Bukarudaya agerera i Harani. Se amaze gupfa iramwimura imujana muri iki gihugu muba mw'umunsi.
Aburahamu yaciye yumvira Imana, aheba ivyiwe vyose n'abiwe bose Uri aho yarari, aravuga ati niyo ngiye. Ariko ntitwovuga ko yagiye aragamburuka 100%, kuko dusoma ko yagiye ajanye bamwe bamwe bo mu muryango wiwe. Yagiye atwaye se wiwe yitwa Tera, ariko Imana ntiyari yamubwiye kumujana. Nukubera iki Imana yagombye kumukura mu gihugu ciwe no mu biwe? Inyishu tubisanga mu gitabo ca Yosuwa mu gihimba ca 24 umurongo wa 2, haravuga ngo, basogokuruza banyu baba hakurya ya Efurate, nka Tera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Urumva yuko basaba izindi mana mugenzi? Aburahamu nawe yarimwo muri abo bazisaba. Isi yari igeze kure, ariko Imana ifata ingingo yo gukiza abantu iciye kuri Aburahamu. Byari gushoboka ko Imana yongera ikabarandura, hagatangura ibindi bishasha. Iyo bimera gutyo, twebwe abanyabyaha wibaza yuko tuba turi hehe? Turashima Imana ko ari inyembabazi n'urukundo, ari ikiza n'abanyabyaha. Dushishikaye inkuru za Aburahamu, turabona ko ashishikara kwitwa Aburahamu kugeza ku gice ca 17, aho tukaba tubona Imana ikimuhindura izina akitwa Aburahamu. Turabe umurongo wa 4, haravuga ngo, nuko Aburahamu agenda nk'uko Uhoraho amubariye, Loti ajana nawe. Aburahamu yari amaze imyaka 75 igihe yava i Harani. Ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uhoraho yamubariye. Aburahamu rero yaciye aja i Kanani arongowe n'Imana. Loti ajana nawe. Hano rero ibintu vyaciye bitangura kugorana, kuko Loti yajanye nawe. Ntihabaye ukugamburuka 100%, kuko Aburahamu ntiyari yabwiwe gutwara umuhungu wabo Loti. Turabe ku murongo wa 5, naho haravuga ngo, Aburahamu ajana Sarayi umugore wiwe na Loti umuhungu wabo n'itunga ryabo ryose bari batungiye Harani, bo n'abantu baronkeyeyo. Bavaho ngo baje mu gihugu c'i Kanani, nuko bashika i Kanani nyene. Aburahamu yajanye n'umugore wiwe Sarayi. Ahoho vyari vyiza cane, ariko ngo yaciye ajana na Loti n'itunga ryabo ryose n'abantu baronkeye Harani bose. Umwanya Aburahamu yamaze i Harani usa n'umwanya yataye. Cabaye igihe co gutevya imigisha y'Imana. Imana ntiyongeye kumwiyerekana rimwe, kugeza agiye mu gihugu ca Palestina, kugeza n'imiburiburi atandukanye na za nshuti ziwe, agasigarana na Loti wenyene. Ngo nuko bashika i Kanani nyene. Reka ubu naho turabe umurongo wa 6 ico uvuga. Uravuga ngo, Aburahamu yinjira muri ico gihugu, ashika ahantu hitwa Shekemu, ku giti c'umweroni wa More. Ico gihe abanyakanani nibo baba muri ico gihugu. Aho twongera kumva abanyakanani abaribo. Bari abo mu ruvyaro rwa Kanani umuhungu wa Hamu. Reka tuvugane ikintu gikomeye kuri ivyo. Benshi bagira ngo Aburahamu yavuye ahantu habi hitwa Uri mu Bukarudaya, aje Kanani ahantu heza hamata n'ubuki. Ntiwihende mugenzi, ngo Aburahamu ashitse Kanani yoba yaranaguye ubutunzi bwiwe, agatunganirwa. Noneho na Bibiliya si kibivuga. Muri ico gihe aho Uri mu Bukarudaya niho hari hateye imbere, kandi Aburahamu nawe yari ngaho nyene amerewe neza mu bandi. Ariko yasize vyose aje Kanani. Aho i Kanani abanyakanani niho baba, kandi hoho nta terambere ryariho. Ahubwo abanyakanani bari abantu b'abapagani, abantu babi imbere babicanyi. Aburahamu ntiyahagiye ngo yiyungure ikintu na kimwe mu kubaho kwiwe. Yahagiye kubera itegeko ry'Imana. Mu nyuma rero reka turabe ingene vyagenze amaze kumvira Imana.
umurongo w'indwi turasoma ngo uhoraho yiyereka Aburamu aramubarira ati uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu. Aca ahubaka igicaniro yubakiye uhoraho amwiyeretse. Imana ishimwe. Uhoraho amaze kwiyereka Aburamu bugira kabiri, Aburamu aca amwubakira igicaniro. Akiri Harani ntiyigeze amwiyereka na rimwe. Turakwiye kuhakura icigwa. Kimwe mu bituma tudahezagirwa ni ukubera ukutumvira Imana mu byo dukora. Aburamu wewe amaze kumvira, Imana yaciye imwiyereka, nawe ayubakira igicaniro. Imana ishimwe. Ku murongo wa 8 naho havuga ngo aritegura avayo aja ku musozi wo ku ruhande rwo mu buseruko rw'Ibeteri, ahashinga amahema. Ibeteri hasigara mu burengero bwiwe, naho nyene ahubakira uhoraho igicaniro, yambaza izina ryiwe. Aburamu amaze gushika muri ico gihugu yakoze ibintu bibiri. Ica mbere yaciye ashinga amahema, ni ukuvuga yubatse aho kuba. Ikigira kabiri yaciye yubaka igicaniro. Iki kikaba cari ikimenyetso co gushingira intahe uhoraho, kandi aho Aburamu yaciye hose yasiga ashinze intahe iboneka yemeza ko yizera uhoraho. Mwene data mukundwa, mbega wewe woba ufise intahe nyabaki? Ni vyiza ko woba ukunda gusenga Imana kandi ukubahiriza n'ivyagezo vyayo, nk'uko Aburahamu yabikoze n'abanyakanani bakabibona. Umurongo w'9 nawe uravuga ngo nuko Aburahamu akomeza kugenda arunguruza yerekeye Inegebu. Aburahamu wamengo yarahiye mu kirenge, ntiyaguma hamwe ngo ashinge rugume, yaza aragendagenda yunguruza. Aho Inegebu yabandanije aja hari mu bumanuko bw'igihugu c'i Kanani. Mu nyuma turabona ingene ukwizera kwiwe kwagabanutse, agahava ahungira inzara muri Egiputa. Turabe rero ingene Aburamu yagiye muri Egiputa. Nk'uko tubibona ku murongo w'10 haravuga ngo maze inzara itera muri ico gihugu, nuko Aburamu aramanuka aja muri Egiputa ngo abe arahungirayo, kuko inzara yari nyinshi muri ico gihugu. Aburamu yari muri ico gihugu ahantu h'umugisha. Imana ntiyigeze imubwira kuhava, ariko abonye inzara iteye muri ico gihugu, yaciye afata ingingo yo kumanuka muri Egiputa ari kumwe n'umugore wiwe Sarayi. Ni nk'uko yoba atizeye Imana ico yamubwiye, aho yamubonekera ubwanyuma ikamubarira iti, iki gihugu nzokiguha, nzokiguhezagiriramwo, kandi uzobera n'abandi umugisha. Yaciye yigira muri Egiputa, ahantu hogereranywa no mw'isi nyene. Biratangaje kubona ukuntu abakristo ba kino gihe bakwegwa n'isi, n'ukuntu baca bihumuriza mu gushigikira amakosa yabo. Aburamu nawe amaze gushika muri Egiputa ntiyatevye guhura n'ingorane. Izo ngorane zandurutse kuri Sarayi, kuko yaboneka ari umugore mwiza w'umunyakaranga. Mugenzi uriko uratwumviriza, ijambo rikuru twumvise niri ry'ukumvira uhoraho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kumvira uhoraho kuruta ibimazi. Noneho ngo ikimazi c'umunyakibi ni gisesema ku Mana, ariko amasengesho y'umugororotsi arayihimbara. Ukwizera kwawe rero gutegerezwa kubonekera mu kumvira Imana muri vyose, maze ico gihe nta na kimwe kizokubuza imigisha. Mu cigwa kizokurikira tuzoshishikara kumva izindi nkuru za Aburamu, turabe imigenderanire yiwe n'Imana. Tuzobona ingene be na Sarayi baguye mu caha co kubesha, bakavuga ngo Sarayi ni mushiki wa Aburamu. Ivyo babitewe no gutinya, ngo biyumvira yuko Abanyegiputa bazohava bica Aburamu bamuhoye umugore wiwe kuko yari mwiza. Ivyo rero vyagize ingaruka mbi,
kuko abanyegiputa koko babonye Sarayi baciye bamushimira Farawo umwami wa Egiputa ataco binona, baramumushira ngo amugire umugore wiwe. Ariko rero no muri ico gihe Imana ya Aburahamu ntiyamuhevye, kuko yaciye iteza ivyago Farawo hamwe n'abo mu rugo rwiwe, bituma Aburahamu asubizwa umugore wiwe. Nshuti yanje mukundwa, si vyiza gukinisha icaha, kuko gifise ingaruka mbi nyinshi, ariko uwagikoze eka mbere no kubegereye uwagikoze. Igikomeye ni ukwizigira Imana no kuyumvira, nayo ikazogushitsako amasezerano yagusezeraniye. Reka rero turangize kino cigwa cacu dusenga Imana kugira ngo idushoboze kuyumvira no kuyizigira, kugira ngo izidushitseko bimwe yadusezeranira. Ewe Uhoraho Mana yacu, Mana y'abizera bose, Mana ya Aburahamu, wewe wabereye umwizigirwa Aburahamu, no mu gihe vyari bimugoye ntiwamuhevye, waramugwaniriye kugira ngo uzumushitseko amasezerano wamusezeraniye. Ugukekeranya kwa Aburahamu niko kwatumye agwa muri uwo mutego. Ndasengeye umuntu yariko arakurikirana kino cigwa Mana, yoba ariko arakekeranishwa n'ivyo ariko aracamwo, umusubize mu intege z'ukwizera no kukwizigira yuko bimwe wamusezeranira uzobimushitsako. Kandi na cane cane Mana, umuhishurire agakiza kawe, umukure mu gitabo cabo gutsindwa n'urubanza, umushire mu gitabo cabo kuzoraganwa na Kristo ubugingo budashira. Ndabisenze muri iryo zina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigaruke ngaha, naho ubutaha. Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.